chief is there. Ati mukorani ngaho bazibaza. Karibu kivu. Okay change. Ngoje maswali. Oya arashaka kugira nk'aka mode ouverture juste kugira ngo wumve. Urakoze cyane. Ndashimiye Chris Niragira. Ishobora charge turiko turavuga gusa kuri telefone ya WhatsApp. Kwanza bice kuri iyo telefone tuje tutongera kwiyumvira inzira y'ishikano mu Burundi. Hanyuma hacaza ikindi kintu turiyumvira tuti none iyi concert tuyitega. Amazina menshi yaraje mu mitwe yacu. Mara tuyite magendera concert kuko ica mu magendera kuko dushikega haraje tugire ko ari concert ya gutena kuriya ariko mu nyuma turavuga tuti nta vyizina reka gusa ibiri mu gushika mu Burundi tuyikora hanyuma dushize mu Burundi tukore mu Burundi twakoze kujya twakoze iyo bari muri gahunda hanyuma concert cyane zitangura no bose ikurikira ni mu nziza yo kugurura bari ku twezi mu ncamake Chris yari yashatse yuko twugurura ku twezi kwanza je ndavuga ndi oya kwanza ntangure nabo muri town ngire kujya nama ndiko ndagira hanyuma cyo twugurura bose n'amaze gusaka kuko arena concert yo muri arena niyo icitangura kugurura mu mitwe y'abantu yuko ibiteramo byatangura rero tugira imana hari ibihugu byatangiye kugurura imbibi turi mu nzira twumvise ko Uganda yugurura hejuru no hasi turizeye ko na Kenya ica yugurura hanyuma n'ibindi bihugu bikurikira sasa rero sinoheza nashimiye kwanza bamenyesha amakuru umusada wanyu ushobora kuba utari w'amahera ngo turawubona ariko byama biboneka kuva dutangura kuririmba gushika no munsi yuko journalist ategerezwa kuba ari ngaho umanimatero ku radio ategerezwa kuba ari ngaho uwo ari we wese afise ibyo ashikiriza abanyagihugu bivuye kuri twebwe n'umuntu afise kamera ndamwuba ko tumaze gutahura yuko mwebwe mutari aho inyuma y'ivyo vyuma by'abasore akazi kacu kaca kagenda hovyo nikagira iyo kazi kuri ivyo murakoze cyane uwa kabiri ni banko gutwamye dukorana kuva muri 2013 muri mwebwe hariho abo twakoranye kuri Buja Summer Fest yabere kuri Efu Nyakabiga banko baje nk'abasponsor bashigikira ku munota wanyu kuva ico gihe gushika uno munsi uko dupanze ibintu bafuye kumva gusa yuko ari twebwe tubikoze bama baca banza kuri ivyo nabashukuru sana nabashimiye kabisa ivyo komite ahubwo sinshaka kuzobahusha mu buzima bwanjye banko oya aho niyo bigore sinshaka kuzohusha banko kabisa cange ngo tugiye kera nari mfise bajya bari navuze ariko Tias, suguma. Merci sana. Hanyuma na volcano kapawe twamye tugomba nama ariko wende ko mpazi kibi amavuga ati turambwira cyezo na uko shoboye hanyuma abandi sinoja mu madetail nangure kuvuga journalist uriya cyangwa umukana ariko je namandiko ndababona kunyene namandiko namwebwe kwanza n'ikigaro nakoze ubwanyuma cy'abasasi antuka cyaragize training hariho n'abantu bace bamenye ikirundi ko cyo cy'abasasi akaba n'ikiganiro cyo kurya abana twakoranye mu buzima bw'isaramu nacyo ni cyasha habuze gato yakirwege akaba uriya twagoganye tujana gushika Uganda muri kose ya Kampala aravyirabira mu maso amipro akaba n'undi Rafael we totaguranye kera kuva kuri Salama kuko bose tukiri kumwe bengi sana kuna bamupya kuna Nova rega nibagiye no kubica nasavye urumva kabisa bamukora role kabisa yuko muri ko muranima igihugu cyacu kuko umuziki atanimation iri kirabo ataba videographer ataba DJ ntanahabo tusidanganyana tumeze nko kuboko ni kwa mashikonye ukuboko bw'ubundi kugira ngo byose bibi
hanyuma ibisigaye ibibazo byanyu ikirere ndabona yuko kigira kimere nabi yego sinzi ko nshobora guhaguruka cyangwa n'umutari oya ego Nyirandiri Promoter ngora Hit Top TV. Ikibazo cyanje nagomba kubabaza uyu munsi twazindutse tuza muri conference de presse muri Limbona Champion Kidumu. Ikibazo je nari mfise nagomba kubaza umuriro twagize no munsi mu gatondo mbega wo guhuriye hehe n'igiteramo cy'umuririmbyi wacu mbega nimba umuriro twagize no munsi mu gatondo woba uhuriye n'igiteramo kiza kubuno munsi mbega uwo muriro wabaye nyene uza gufasha iki canke uzofasha iki umuririmbyi Kidumu muri ivyo biteramo ari karategura cyo kibazo cyane. Ikibazo cya kabiri nk'uko bavuze ati ni patiri w'abaririmbyi Telonga iwacu mu bigo cyo Burundi urayizi wayikoreye imyaka myinshi cyane ariko haraheza akanya katari gato utari ngaha ibiteramo byinshi byagiye biraba ibindi birakurikira ariko ndifuza kumenya mbega kwa kuntu kukwitanga aba kuri stage aba mu bikorwa bya minsi yose mbega ubona ndavuga ugutera imbere kuri stage ubona bizova bikunda nkuko wari ubizi kera uryohera abafana imbere yabo kuko tuzi ibintu bigenda birahinduka mu gihugu cyo Burundi mbega mwiteguye gute abari kwadukurikira canke aba mativo nani bari ngaha canke abamisha bari ngaha kugira baza kugira icyo bashikirije abarundi baza kuba baratumvira canke baza kuba abitegura kuza mu giteramo cya Kidumu. Kidumu tuzana iki gishasha gitandukanye naho ndi Kidumu twari tumenyereye. Murakoze kanishuri kuba twakoze no munsi mu gitondo no gusubiza igikorwa cyiza ku banyagihugu kuri community ugasubiza ingufu zawe muri community ukagerageza kwibuka yuko aho ugeze nijya community yagushikana rero guca uhinduka ukavuga uti reka ngere bibaze reka naje ntagusubiza ukuboko muri community. Rero mu bisanzwe ibyo bitegeza kuba byarakozwe kenshi bitegeza kuba bikorwa n'abartiste n'abantu bakora siporo abantu bose mu personalite sportive cyangwa abakomediye nka Kidumu gusubiza kuko abantu nibo bagushikana rero kuvuga uti mama muri ko muranduza reka naje ngire kamwe subiza ukuboko muri community icyo turakoze no gusa birafatanye bifatanye kira muntu wese leta yaba yabikoze kugarukira ku bantu isanzwe itwara kugira ngo ibagarukire ije kubaha umurengeti mu mwanya wumva imbere kugira ngo babone ko leta yabo n'abamisisiye nuko nyine n'abakora siporo nuko nyine n'abacteur nuko nyine n'abakomediye nuko nyine iyo umaze kubona yuko ewa jewe hari ibyaba ariko icyambujije kuza muri ivyo kugira ngo ushobore gusubiza ukuboko cyangwa na je ushobore gufasha aho ushoboye ni corona yabujije ingendo z'abantu benshi rugaranye n'abantu iwacu ho nyine Nairobi muri Kenya hose turi muri conference kwira hageze saa 3 n'idusohoka rero ko ucyumvije icyo igikorwa cy'uno munsi cyo mu gitondo kirafatanya na concert neza cyane apana concert imwe niyo ku mutwenzi nibajya nyene bagize ibyo kuri arena nibajya nyene mwari kuma mu gitondo nibajya bazobakana ku mutwenzi kandi gishasha wavuze cyo kuri sene sinabizi je undavye urubona gishasha tu undavye urabishima cyangwa ukanegura ibishaka kunegura ariko jewe sintarataza kuri sene. ndashaka gusura kubibutsa ko dufise umwanya muto watugeze kuri ramu kenshi ndiko ndabona imishamirano hagati ya twebwe turirimba abanyene gukora ku maradiyo abanyene kwandika abanyene TV online hariho n'uwundi kwanza ari muri Kandere Fishe aguma tukana ndamubona inakuwa sasa ukibaza uti hii probleme gani je naramubaje cya person ndavuga nashirikana navuga ngo arafasha bashaka yuko imiziki itera imbere urumva azi imiziki gusunya n'abayiririmba ingine siku niliulizaga nilikuwa niko hapa kwa internet nari ngaha kuri internet yaba kuri
ndabaza umuntu aravuga ati reka none gutera hari ingorane les journalistes aussi bashaka kuba abastari ndavuga ni none abastari baririmbe canke bavuge ati ngo bashaka nabone bagira izina bagire impact babe aba influencers ngo nivyo bashaka ndavuga ni okay tinone nk'umuntu ahera mu gitondo ariko aratukaba abita mazina agira gute kweli kabisa mwebwe hagati yanyu muramuvugana mukabwirana umugabo w'iwanyu cyo kuvuga nova unakoga munabira hagati yanyu juma na siku nyingine kutoka tena makomba watu watapigana nanzikira ama kupia mnataka mjenge industry ama mnataka kuibomoa hiyo kitu lazima tuielewane vizuri tukae tunajua wale wako kufront wanapigana na sisi so tufanye namna gani ama kila mtu anaona radio yake kama kila mtu kuna radio yake hakuna TV online ya kwake hapo kajagali nikisikia na kuchukia tu naanza kutukana direct mtu iko na ngoja mapapia iko natukana watu mimi sijui kuona commentaire tena ya share achaga hiyo kitu ama mumwandikie kama unasikia haya ama kuliandika mveko watakia bakana onekana kama iko naanza tu China tukana watu kila nyimbo ni mbaya kila artiste ni ovyo sasa finalement miaka yote watu waliimba bure tu hivi sasa inaweza kukajiingiza mu kazi yenu nianze kusema ati sauti yako kunajua ulikora kigali ufisi juu ya fo hakuna kazi kiwanje kwe kandi ufisi abaguhemba ndaguhemba sigira gute sasa hapo piko problem mtu ambaye panakuwa problem avant que watu waanze kulia ngo kuna sponsor avant que watu waanze kusema Bramite isaidiaje Savonora isaidiaje Bankobo isaidiaje hayo mashiko turazena hapa tunajua sponsors zinapanda hapa tunazijua hazijakuwa za grave sana ngo mpaka pale watu wafana sana mkichwe hapana zilikuwa za grave watu watakuwa lakini wakati zingaliki ndogo mimi nadhani chendi baza yuko twakwicara hapa tukavugana tukabwirana tukabwizanya ukuri mutubwire problem inakuwaga wapi nani iko na problem na mwingine mtuambie mapema tu tukae tunajua hivi vitu ni vipi bishaza kwa vibaya muri 2010 je nagenda Dar es Salaam kesho amateriye yarakozwe arakogwa finalement imana irabishura murabona yuko benshi mu artiste ngaba bifuza yuko boja muri kiriya kibanza hari bovaga bakaja kuririmba hari pourtant hariya bikora kuri mwe memere musicien bavuza mu orchestre aba musicien bavuza hari barabaruti jeno banga ama exemple menshi aba musicien bavuza live bakavugiza TID Lady JD bano nazo barabaruti benshi bari bafenga sasa hiyo kitu hiyo gloire unataka muiue vraiment muiue tu sababu ya kujipiga kifua kila mtu unajifanya kabona vimba musicien kabona vimba journaliste kabona vimba sasa hivi ni vitu pako desordre hata concert ndogo inakuwa ni probleme kuifanya sababu piko vita mingi entre nous alors qu'est-ce qu'on fait tunataka nini hata sasa hivi banko biki kuja hapa nasema bon tuyatambule kuwashiriki ariko mwebwe mushaka umuvugisho kwani uronke sponsor yanyu ngaba journaliste n'umu artiste aronke umenga muko mugwanira kuja mu ijuru les artistes et les journalistes mugwanira kudodora kuja mu ijuru kibazo si ico kibazo nuko umuziki wo ngaho iri wacu tushira mu kibanza barimo igihugu cha pembeni nga murazi yuko n'imiziki yavuzwe ari gwacu ariko kuva intambara tutamburiye hagati y'abakora kuri radio n'abamisisi ubu nicyo tuziye tukoma amashi tubarababo bavuza tubara tukaca tuvyitiranya ko ari gwacu oya kila gihugu gifisa ababo kila gihugu gifisa abagabo bacu n'abagore bacu kila gihugu gifisa abagore bacu n'abantu bahivivi sindio kila nchi iko na mambo yake rero dufatane mu maboko dufatane mu nda tuduze umuziki w'iwacu uruge ku rwego aho sponsor atashobora bazoba bafise nk'ubu rero eje kuronga SMS banko birambaje ngo ndababaza umusha tunge bawushika umusha tunge
Shimwe. N'umwibutsi w'ikigera cyo niko nabishu. Banko boni vy'imbagiti. Ngo bazaba abantu mwicaranye ngo musha tunga ushiki. no kubera System sinzi wabwiye ko tuko turakora interview. batubarize Bo sasa bazobabaza ukwanyu naje bazobaza ukwanyu bazobaza fari azukwiwe umusha tunga ushiki. turashaka kumera nk'abasozera ndabona ariko idumu Gira ngende. Sana wara maranda kewa yara muhamba. None ko mayi mugo. Byose nazije muri Chine. Jewe nuruhame ndarutera homo. Naramaze kubona wowe nta kindi kintu kiri mu muti wawe uretse gusohoka no kugenda mu birori n'abagenzi biwawe. Uri umugabo wimbwa. Je namwe nitishano. Imisozi ndagusabye amahera ntawe ufise nawe. Sinzi ikigabe ngene kimeze jewe. Baharo. Ego pe. Sishaka kumana